nama. Unama. Unama. Amahoro neza abakunzi b'ibiganiro vya radio televiziyo Isanganiro. Kaze mu kiganiro ku nama. Ku nama uno munsi tuvuga ubutungane. Neza na neza ikibuza ubutungane bw'uburundi gutunganiriza neza ababwitura. Aha dufatira ku biheruka gushikirizwa n'umukuru w'igihugu avuga ko abamwe mu bacamanza b'Uburundi badatunganiriza neza ababwitura kandi ko ico gisata kirangwamwo ibiturire. Hari kuwa 24 myandandagaro uno mwaka wa 2021 aho umukuru w'igihugu Evariste NDAYISHIMIYE yahura n'abacamanza b'Uburundi akamenyesha ko hafi abarundi igihumbi bamwitura ku munsi bidogera ubutungane. Ikindi nuko ibiro vy'umuhuza w'abarundi vyerekana ko ibice hafi 80 kw'ijana vy'abarundi batakira neza ibikorwa n'ubutungane bw'Uburundi. None nizihe ntambamyi zibangamiye ubutungane bw'Uburundi bukareka gutunganiriza neza ababwitura? Ubutungane budakoze neza nizihe ngaruka ziba ku gihugu? Nigiki gitegerezwa kuranga umucamanza abereye iryo banga? Hakwiye iki kugira ngo abacamanza bo mu Burundi batunganirize neza ababitura? Nivyo dushimikira ko muri kino kiganiro. Ku nama uno munsi turi kumwe n'abatumire batatu. Mahius Rusumo uri umunyamabanga mukuru wa CNIDH n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi. Turakuramukije tuguhana ikaze mu kiganiro ku nama. Mahoro neza namwiriwe kandi murakoze kudutumira. Urakoze. Maître Fabien Segatwa uri umushingwamanza ukaba urangurira imirimo mu rwego rw'abashingwamanza bibujumbura. Amahoro neza. Ndakuramukije kandi ramukije nabo bose bari baratwumviriza. Kaze ku nama. Murakoze. Faustin Ndikumana uri umuyobozi wa Parseme nishira hamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo. Tukuramutse twongera tuguhana ikaze mu kiganiro ku nama. Murakoze kubona mwadutumiye ngo duterere ibiro mu kibazo gihambaye nk'iki. Urakoze. Muhinga bw'ivyuma hari Innocent Bibonimana uhagarikiye kino kiganiro ni Evariste nziko banyanka kuri mikro muri kumwe na Alain Désiré Bukeye neza sangwa ikaze. Imbere yuko twinjira mu idonido rya kino kiganiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste NDAYISHIMIYE amenyesha ko abarundi bashika igihumbi bamwitura ku munsi abo nabo bakaba bidogera ubutungane bw'u Burundi ko butabatunganiriza neza. Maître Fabien Segatwa uri umushingwamanza urakurikiranira hafi ubutungane bw'u Burundi wumvirije ivyo umukuru w'igihugu aheruka gushikiriza nk'umushingwamanza amaze igihe uvyakira gute? Urakoze. Jewe navyakiriye neza cyane kubona umukuru w'igihugu kandi ni se Barundi kandi niwe mucamanza mukuru mu gihugu ahagurukiye ico kibazo c'imanza zicibwa nabi. Imanza nyinshi hariho izirangwa ibiturire mugabo si ibiturire gusa, hariho n'izicibwa n'abantu menga nta bumenyi bukwiye bafise. Ariko rero ico abarundi cane cane bidogera nubwo bucamanza buhengamiye kubifashe ugasanga abatifashe babuze iyo bata umutwe. Mu guhengamira kubifashe nuko haba hari ivyo biturire. Yego nivyo bashaka kuvuga, benshi nivyo bashaka kuvuga. Ugira hari ikindi bidogera benshi nivyo. Mugabo rero hari ikindi bidogera bakavuga ati jewe ko mbuze
umuntu ushobora guca ko anserukira ashobora kumvugira taco nzoronka umenga ubucamanza si gusoma amategeko umenga nukurondera umuntu azoza kubarira wa wundi ingene azosoma amategeko rero arasomwa n'ibiturire amategeko arasomwa n'abantu bafise ijunja bagenda kuvugira abandi hanyuma ugasanga rero ubucamanza twese turiko turabwidogera kandi nukuri hari hageze ku mukuru w'igihugu ahagurukira ico kibazo ko ni kibazo gihambaye cyane hari hageze ariko nk'umukuru w'igihugu aciye ahaguruka hanyuma akagira ati abantu bashika igihumbi baramwitura bigeze ahatameze neza iyo afise ingene yabivuga kuko ndazi neza ko abivuga neza kugira ngo abanyagihugu bashobore gutegera kugira ngo n'abacamanza nyene bategere mugabo ubiravye ubu icizere abanyagihugu bafise mu butungane ni gito cyane kuko nawe wenyene ugiye gusoma imanza zimwe simvuze ko ari nyinshi simvuze ko abacamanza bose barya ibiturire ni bamwe mugabo ngo umuryango umwe agatukisha umuryango ariko mugabo sinovuga ko ari umwe ni benshi yaba ari umwe kuko hoho ntawo ntibo kwidoze nkuko ariko aridoga ubu kuko natwebwe abashingwa amanza turidoga kuko abanyagihugu bidoga muri ibyo bitigire namwe mu harugwamwo mu badatunganirizwa neza ko turiko turaburanira bonyene babuzi batumutwe hanyuma nawe nyene ugasanga urabuzi utumutwe erega nico kigoye uri umushingwa amanza uza amategeko ubwo wayavuga ukamenga uyabariye nta bwenge azi cyangwa nta matwi afite ego ntiturashika imbere cyane ariko muvuze muti hariho abacamanza bakira igiturire abashingwa amanza bo ntabo uhava usanga muri ivyo biturire bavugwamo erega abashingwa amanza baba bari koraburanira abanyagihugu uwo muntu akomeye hari nahakomezwa yakomeye aca barira n'uwo mushingwa amanza wiwe ko akomeye erega hariho n'abashingwa amanza batwara ivyo biturire ku bacamanza babacako ivyo ninde sagasheshejwe rumuri bariho kuko iyo bavuze ubutungane twese twaterezwa kubona yuko tubifise mu ruhara ari abashingwa amanza ari abacamanza twese tukikebura kugira ngo ubwo butungane dushaka twese kuko twese n'abariko ratanga ibiturire baridoga kuko n'ugitanze ni icaha erega burya byiza nukutsinda ubona yuko watsinze bigende mu mategeko nayo ubonye ko waguze urubanza nta munezero urimo reka turagaruka gato Maître Fabien Segatwa tuje kwa Faustin Ndikumana umuyobozi muri Parsem ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo nawe wumvise umukuru w'igihugu agize ati ubutungane bwo Burundi ntiburiko buratunganiriza neza ababwitura muri Parsem mucakira gute tuvyakirana akanyamuneza kenshi cyane kenshi ubwa mbere hoho abavuze ibintu tumaze imyaka tuvuga muri societe civile tukabivuga tugashimangira ubutungane abagwiza tunga nibakiza kubera ubutungane joho nayi nararusha mugabo rero hari igihe twakwa no rimwe kubizira ngo turiko tuvuga ya muhe turiko turacafuza igihugu turiko turagira iki ari ibintu turiko turaba kugira bifatiwe ingingo ubu rero ko vyavuzwe rero n'umukuru w'igihugu ubu rero tuti rya jambo twasemerera riratinze rirumvigwa n'umukuru w'igihugu mbere je numvise yarivuze mu mvugo isumba niyo twe twahora dukoresha we yaranakajije cyane arakaza arabivuga uko biri icyo rero cyaratunezereye cyane gose ikindi cyakabiri cyakitunezera nuko tuvuga tuti ko bivuzwe n'umukuru w'igihugu tukaba tuzi neza yuko mu bintu bizingamika ubutungane ari uko muri societe y'u Burundi ingene ubutegetsi bwubatse burya butatu haro ukuntu abantu bari basanga kubona ko ubutegetsi bukomeye ari ubu butegetsi bw'intwaro gusa mbega ubu bwa butegetsi bw'ubutungane nabwo bugira bushobore kuboneka yuko ari ubutegetsi bushobore guhagarara hamwe n'ubundi butegetsi kujya bivugwa inzego zitatu zigize igihugu kuko urumva nyimba tuzi ko mu ntara buramatari ari watwara byose hari n'abaca bazigo na buramatari burya ngo yobwira na president n'utwara nk'isentara ati ntukora ibibanza uku funguyu
urumva iyo nindi ntango twiko turaza ko navuze ati ko bivuzwe rero n'umukuru w'igihugu ya ntambwe rero kumira iciza tuwe tuti ubwo butungane bugira buronke ca kibanza kuko naho nyene ntibovuga ko ubutungane budakora kugira babuzingazinge cyane noneho bwa butegetsi bw'intwaro ucumengo nibwo bushaka ubukontrora ngo bubere mu kibanza Faustin Ndikumana rero niho handi hantu ho kugabira Faustin Ndikumana ntaguciriyemo uti mumaze imyaka muza muravuga ico kintu kijanye n'ubutungane butubatse neza turi mu 2021 ariko mu 2013 harabaye inama rukokoma y'ubutungane mbege ico gihe hari havugwa iki ico gihe muribuka yuko hari harabaye enquête ndabisemo hari habaye itohoza gerekana ko mu Burundi giturire ciraye mu 2008 cyo nabikurikira haba mu 2009 iyo raporo isohotse yerekana ko giturire n'inzego mu Burundi byasubinye baravuga bati ubutungane budakomeye ntibikunda mu 2010 nyakwigendera umukuru w'ararongoye igihugu acagera kimwe bita tolerance zero nubundi baravuga tuti naho mugize tolerance zero umuzi uhagaze ku butungane ubutungane butagiye baravuga ati nimukoranye yemwe inama rukokoma y'ubutungane mugende mwige ibibazo bihanze ubutungane n'inyishu ngiyo inama ikoraniye igitega iyo nama yamaze imisi ngahe 5 nimwumvire inama yatanguye kuwa mbere niho narindi kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane isozerwa kuwa gatanu yuguruwe n'umukuru w'igihugu umushikiranganje w'ubutungane w'ico gihe twagomanye imisi 5 yose abaserukira inzego z'abakurusipe bose ariyo turi imisi 5 ariko ico mwashitse turashika ku bintu byinshi by'ingene ubutungane bwo kwigenga ibyo fatigwako ndetse mu nyuma icagiye kutangaza iraporo yavyo iyo nama ntiyacisoka neza ku mugaragara ngo abantu bayibone bayihanahane bakurikirana ingene uko iraja mu ngiro icagiye kutubaza rero nuko idateza kuja mu ntivyacifata umurindi ngira mu 2015 ho hakwiye caza inzijya ngorane twaciye twinjiramwo bica birasubira n'inyuma gose rero ubure twavuga tuti inguvu zasha zigira zize nico gituma ibyo twahora tuvuga tuti bije mu ngiro twari twabibonye kandi byari byaragize ariko muri make kugira ngo butungane bukore neza uravye no munsi ko uriko buravugwa bati ntibutunganiriza neza ababwitura havugwa iki kugira ngo bukore neza mu bwigenge icambe turetse n'imikama turiko turavuga n'ubu bavuga bati nuko babwemera nk'ubutegetsi bundi kandi mu ngiro nukuvuga rero bavuze bati ubutegetsi babwemera nk'ubundi butegetsi ninde yerekana ubwo butegetsi bw'ubutungane baca basana umukuru wa sentanya inyugu niko nitegeko ribivuga none ubwo mukuru wa sentare nahinyuga iyo ntahinyuzwa iyo sentare nahinyuzwa ubwira afise ubwo bubasha bwo kwerekana ubutegetsi bw'ubutungane mbega umukuru wa sentare nahinyuzwa afise ikibanza kikihe muri rujya rwego rwa conseil supérieur de la magistrature rujya basanga ni rwego rukuru rw'ubutungane rwego rukuru basanga aho ni cegera cyo mukuru wayo umunyamabanga akaba umushikiranganje w'ubutungane ugasanga ingene aba bategetsi mu butungane baja mu mabanga ugasanga ni umushikiranganje w'ubutungane abikora ariko umukuru w'igihugu akabagena ne bose si executive umukuru w'igihugu n'umushikiranganje w'ubutungane sawo muri leta uravyumva hanyuma ugasanga rero n'imanza mu nyuma ugasanga naho imanza ziba zaciye muri cour supreme ahubwo mbere zirahera ugasanga abantu barazigarukanye ngo subira muzisubiremwo umuntu akagenda ku mushikiranganje agaca ku wundi none ukibira tuti none bwa butegetsi busigaye ariko amategeko arabitunganya uko nyene amategeko niko vyanditse niko bimeze urumva rero ntibaragobotora neza iyo ntuzeye ubwo butegetsi bw'ubutungane ngo buboneke donko bigaragara aho rero umuzi wacufira kandi bihereye hejuru rero ca imanuka hasi ugasanga n'umushikiranganje tuvuge ubutungane arafise abagenzi arafise ni none nyimba nshobora kuba ndenganijwe ngantansha ku muntu ntishikira ku mushikiranganje ubutungane amburizemo rwa rubanza rwo muri cour supreme kugira rusubigwemwo none ibintu wese akoresha hari baravuga bati ubwigenge ubuhaye cour supreme cyangwa kabutungane ngo nabo boca babwonona ngo kwera ubuhaye ubwigenge akazi kabanza gukorwa n'ubukajejwe akakemanga hanyuma noneho ugashiraho ubugenduzi nawe bumwerekana yuko ukosheje ukaronka igihano kimwe c'akarorero nabo nyine turaza kubishika nabo nyine ntibaca bijajara uri umucamanza ugaca urubanza nabi hariho ubugenduzi bugucunze abantu bakwitwe ko bakaraba gasanga imanza zawe zibiruciye baca bagusezera babonye ko ataco
ziba ziri Reka turashimika tugende turatsa tubijemwo n'ibindi mugabo ahanini byari nk'ibintu habe n'ivyo Urakoze reka dushimike tugende kwa Merius Rusumo umunyamabanga mukuru wa CNIDH umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu umukuru w'igihugu ati abacamanza ni bamwe kumbure batariko barakora neza akazi bajejwe muri CNIDH ibi namwe murabibona nk'umuntu ndi mu rwego gwitaho ibijanye n'agateka kazina muntu aha ko bitwerekeye kakabara agateka ako kuronka ubutungane bubereye kugira agateka ko kugira ubutungane bubereye ubutungane budahengamye gushobora gushikira umucamanza abifitiye ububasha kandi atahengamiye murumva yuko ryari ijambo ryo kwakirana urweze kandi twaryakiranye urweze gose kuko mu byo tumaze imyaka dushikiriza mu maraporo mu biganiro icyo twama twagishimikiye kuna twebwe yuko ubutungane bwogerageza bugafasha kugabanya imyidogo nuko abantu botunganirizwa neza kandi ntihagire n'umwe arenganya umva rero rwego ruharanira ubutungane kuri bose ubutungane budahengamye ubutungane bubereye nibwo burakwakirana urweze ijambo nkariki ngira ngo nta numwe mu barundi atajyakinanye urweze ego none Faustin Ndikumana nawe aciye ashimika cyane agira ati yerekana naho intambamyi zimwe ziri bati ati butungane ubwabwo ntibufise ubwigenge bukwiye muri CNDH cyo murakibona kuri twebwe ubwigenge tubufata kubiri ari ubwigenge bwo mu mpapuro mu mategeko hakaba n'ubwigenge bwo mu mutima mu kami ka muntu aho ni mu mutima w'abacamanza kuko urashobora kubishira mu mategeko noneho abizi by'amategeko bariza amavuga ngo amategeko ahari kugira ngo abantu bayarenge kandi ahari nagira ni kugira bayubahirize kandi ahari igituma bavuga ko bayarenge si kuvuga yuko bakene ko yarenga no kuvuga yuko kugira ngo akore kuba yarenze amategeko rero ashobora kuba hari meza ko ashobora ngira mu Burundi barakunze no kuvuga ko amategeko mu Burundi mu yari meza kwisi usanga ari mugabo atari kuyubahirizwa atari kwashirwa mu ngiro rero barashobora kubishiraho ariko ugasanga nta kigenda twebwe dushimira kuvuga tuti reka basi aba bacamanza no muri biki tubanze tubone yuko ivyo bakora muri ivyo bike bikogwa none abantu bariko bidoga muri bike wumva muri byinshi naho bizogenda gute muri bike bajejwe mugira muti kubaha ubwo bwigenge bwose byoca bibaremera bagaca bakora nabi gusumba oya sibyo navuze aho ntuntahure nawe ntumvugire n'ibyo navuze nshatse kuvuga yuko mbega utunganiriza abantu muri bijya bike guceyo manza zibereye kuzishira mu ngiro izihari zaciwe hari zishibwa ntizije mu ngiro cyangwa zaje mu ngiro zikaja mu ngiro nabi hari zicibwa n'abandi bazisoma wowe nyine ukibaza uti urubanza rwaciwe n'umuntu yizi iby'amategeko muri kami ka muntu mu by'ukuri azi ati genda umucamanza shaka gutunganiriza abantu abantu bakiye ukaraba ati mbega umuntu nta bumenyi bukwiye afise ukiba ukaraba ingene abantu bajuragirika mu butungane ukaraba ingene abantu bafunzwe mu karenganyo kahari procureur arahari bamushikana juge na warahari umucamanza ariko ugasanga abantu bakora arenganya buryo mukuru nyene icubahiro mukuru w'igihugu avuze si kuvuga yuko afise abantu bitegiriza bakamuha raporo nkamwebwe muri CNDH ko mukurikiranira hafi cyane nk'ababa bari imbere y'ubutungane n'abapfunzwe agize ati ntibariko baratunganiriza neza bari imbere y'ubutungane hari ikimenyetso mwoduha mugagira muti umuntu ashobora kumara iki gihe mu ibohero kandi atari karatunganirizwa neza akarero no guha twebwe turi mu bamushikiriza raporo na twebwe zigeranye turimo ibwirizwa rigenga mu rw'igihugu bigenje agateka muntu urategekanya harimo ingingo itegekanya ko dutegeza kumuha ivyegeranyo ku bibazo bihanze agateka muntu mu gihugu
icyo ubutungane naco murazi yuko urwego rw'ubutungane ruri mu bisanzwe ubwo bita sinzi ngana bivuga mu Kirundi regulateur y'intwari biriye ihagararira intwari kwere kugorora intwari umva rero iyo urwo rwego rudahagaze neza ibintu byinshi birapfa ivyo bimwe navyo bavuze ngira ngo muvyo yavuze nyene cubahiro birimwo n'umuntu acavuga ati hajya ahantu wogenda gute nihagira nuwo kurenganya atawo kurenganura umva rero ni regulateur n'umuntu ahagararira hagati kugorora ibiriko birayumba biriko biracumbagiye rero umva rero yuko natwebwe nk'abantu bamushikiriza ivyegeranye ku bibazo bihenza agateka kazina muntu twebwe turaba mbega abarundi baratunganirizwa na sentare bifite ububasha n'umucamanza adahengamye umucamanza abifite ububasha ivyo nivyo twebwe bituraba urumva rero abarundi bariko baridoga akarorero no guha korosha urashobora kugenda ugasanga umuntu bamushiza akarorero ngo mukujya gufungwa vy'agateganyo acagenda akakubita imyaka 3-4 ataratunganirizwa ataraburanishwa atararengutswe imbere ya sentare ugasanga yibereye ku iyo manda nimwe bavuga yuko igenda irasubirizwa uko ikingo kanaka kirenze umengo no kwezi kumwe wewe yagumye kuri imwe nibikogo yagumye kuri iyo ugasanga umuntu yaracira urubanza yararikuwe na sentare akarorero ugasanga kubise y'imyaka 2-3-4 ntarare kugwa twebwe turishikira ibyo nabamenyesha mu ntara mu burere bune dufise y'amabiro turashikira ba procureur muzogende mubaze muti mbega ntimwabona CNDH mu biro turashikira aba juge president muzobaze muti mbega CNDH ntimwabona mu biro wanyu ivyo byose twatugiye gukurikirana amadosiye y'abantu batwitura benshi gose muzosanga abantu barundanye kandi bafise nkobo akarorero no guhuno munsi hari umuntu yatsinze gushika kuri supreme mu mutwa uwo mu ntara matana ariko none umunsi aje ku telefone ubunyene ko bamwinjije bohera ibururi yabwiye na procureur ati nyakubaho mfise n'imanza natsindiye ko bare executa ubwo rubanza byarashitse muri sentare ntayinyutswe neza nese ndabifise mu biri wanje ndabifise mu biri wanje procureur cha procureur ibururi twarajanya aramurekura ariko nubu baheje kumwinjiza bohera ubunyene ubisigura gute yasiguriye procureur impapuro ndazifise ziri mu nzu banzanye ntazizanye mugwa komenjeze bohero no mumva ivyo ntarira busema no kuvuga yuko rero ibintu by'ukuri muga hari rero mu mutima naho umuntu yo biguha kora bike ufishe ushoboye hanyuma ibindi bikurikira urakoze turagaruka tusubire kwa Maître Fabien Segatwa turiko turavuga none ngo ubutungane ntiburiko burakora neza none n'igiki kibuzingamitse Kende baza yuko hari hakaranga k'abacamanza gatanguye gutituka umucamanza yategerezwa kubona yuko ari umuntu adasanzwe yateza kwifata nk'umupatiri mu bantu akavuga ati jewe Imana yampaye cy'abantu banjejwe no guca urubanza rugororose ndahengamye nk'umushinga ntahe koko hanyuma akaruca mu mutima wiwe yerade akaruca akurikije uko amategeko abibona nuko wenyene avyumva mugabo rero umenga babaye abakozi sinovuga ko n'ubundi barabakozi ba leta mugabo sinzi bavuze ngo nabacangero bameze nk'abacangero no kuvuga ko mu ntambamye zibazingamitse hariho izindani mwavuze ubumenyi hariho n'izivinyuma ziriho ntawovuga yuko zitariho ziriho mugabo bazivuze mugabo rero umucamanza yemeye iryo banga araheza ibanga ribangirwa ingata araheza akaryemera akaryumako akavuga ati jewe sintamikwa ijambo nta mucamanza atamikwa ijambo abonye bimunaniye aratanga imihoho ega gutanga imihoho n'ubugabo s'ubugaba umuntu avuga ati jewe birananiye bandemereye noneho ikintu nashimiye cyane umukuru w'igihugu igihe bavuga ati babaremereye abacamanza yavuze ati
jewe ndi ngaha ndi komanda supreme uwo muntu yabaremereye mu mumbarire ndamubakureko ntawe umusumbe ndabakureko none aho ndiboca barima bagacurwa urubanza neza erega ikintu kigoye kumva cyane cyane nk'aba bantu bari mu munyororo kuko nta kintu kibabaza nko kuja mu munyororo w'ubusa umuntu bakamurekura bakamweza sentare kamweza mugabo umushikiriza amaga avuga ati ntazovayo ni ukuvuga iki nabanze yibwirize mbere y'uko avayo ujya hari ikindi yibwirize amuha igiturire none ujya hari ikindi aba ariko ararondera none gupfungira umuntu ubusa ubushaka icyo atari igiturire wogenda ukaraba abo bantu barose liberté provisoire abo bantu umwidenge w'agateganyo abo bantu bejejwe mugabo umuntu yategereza kubishira mu ngiro umushikiriza amaza akavuga ati tazorekugwa iyo mpamvu yuko utarekugwa ntayivuga ndavuga ati ni naka yantumye ndamugumizayo kandi uwo mubaza ati uwo muntu yagutumye umugumizayo ninde ntawafise Maître Fabien Segatwa Faustin Ndikumana yari yakivuze eka na Merius Rusumo ikijanye nuko ubutungane bwo Burundi bwubatse uravye ko bwubatse mbega burafise ubwo bwigenge bukwiye bushobora gutuma abacamanza bokora neza jewe nibaza yuko ic'abanyagihugu bakeneye sukumenya yuko abacamanza bafise ubwo bwigenge bafise amafaranga bafise iki ico bashaka nuko uwo mucamanza ari imbere yabo abumviriza akabatunganiriza uwo muntu abona yuko atabwigenge afise ntatanga imihwagende hasigara umuntu yiyumvira yuko azoca imanza zigororotse mugabo rero nibaza yuko hari abantu bashaka kuja muri ako kabanga k'abacamanza kugira ngo batunge erega burya uravye neza ntibigoye kumenya umucamanza afise ibindi atungiye katari ivy'akazi uraba gusa ingene yigenza ingene ameze ingene yubatse ingene ukabona yuko ameze neza cane burya umucamanza w'intore nukuri je namavuga n'umworo ubonye umucamanza atunze nagira yifashe neza niho yokora mu bwigenge yego aremera ubwo bworo kuko none abapatiri bafata amafaranga angana gute ugira bose ni yari abenshi sintunga ariko akaronka ubwo ibimukwiye bimutunga kugira ngo abashinga ntahe bafata amafaranga angana gute nujya abashinga ntahe ntibatunganiriza abantu nico gituma rero uwo muntu abona yuko uwo mwuga utashoboye kumubeshaho nawe urekaje handi aje gukora ibindi bimushobora kumubeshaho mugabo uwo mwuga twebwe tubufata nk'umwuga w'umuntu yihaye gutunganiriza abantu adahengamye niwe mucamanza urakoze hanyuma agakurikiza amategeko urakoze ndagaruka dusubire kwa Faustin Ndikumana uza wamaze gutangura zimwe mu ntambamyizi bangamiye ubutungane zituma budatunganya neza ico bujejwe hari zindi utaravuga yego mbana navuze bijya byuko guhajya intango yuko ari uko twese abarundi na Maître Segatwara bivuga uvuze ngo umuntu amere nk'umupatiri donko yubahwe muri societe ubanza kumuha ico kibanza twese tukamwubaha tukamya tuti urya muntu adufitiye akamaro ni washobora kudutatura dutase tumwubahe twubahirize ibintu vyiwe ubwo wari umucamanza rebihera mugani twabasuzugura ngivyo bariko baragira ngo jewe ntavyo nemera kuko mfise igikenyi kiniki byose biba bigiye aho niho duhera ugacuhera rero kuri wa mushebuja wabo wo hejuru urya nyene muri societe twamuhaye agaciro kako shebuja uri hejuru ya mu mategeko unyi n'umukuru wa sentare nahinyuzwa no mwitariko biranze ati ninde yerekana ubwigenge bw'ubutungane ni ruhe rwego n'uyuhe mutegetsi yerekana ubwigenge bw'ubutungane naho bandika ko ari umushikiranganje w'ubutungane naho bandika ko ari umukuru w'igihugu ya bavuga ati ariko mwibwirizo shingiro naho baca bavuga bati ni urwego rukuru rw'ubutungane urwego rukuru rw'ubutungane Conseil supérieur de la magistrature urumva Conseil supérieur niko nakubwira contradiction rero urumva Conseil supérieur de la magistrature irahari mugabo uwerekana pouvoir indépendance ya magistrature naho no gusomera itegeko ntibavuga ko ari conseil bavuga ati
l'autorité judiciaire yerekana independence n'umukuru wa sentare nahinyuzwa nijya sentare nahinyuzwa ubona nitegeza no kugaranisa yuko amategeko ari karakurikizwa kuva kuri ajya amasentare yo hasi umva n'ikibanza gikomeye nibaheraho rero mu kumubaha muri protokole ingene yubashwe nkubavuga yuko ategeza gukurikira abakuru b'inama nshinga amateka n'abakuru n'umukuru wa sena urumva aho honyene wumvise ikibanza ciwe ari hejuru y'umushikiranganje wa mbere ari hejuru y'umushikiranganje w'ubutungane umukuru wa sentare nahinyuzwa ari hejuru yabo bantu muri protokole none muri logistique nengera cafatwa n'iki ngene yuwa kugira na wa muntu sivye igihugu babimuhaye nawe kugira cacubahiro gitangura noye bice imanuka rero kuri kurudapere bimanuke hasi tubanze tububahe tubone ko ari abantu bubashwe bafite ubwo butegetsi kandi tubimenye nyimba ndumukuru kambi nyimba ndumukomeretsa tunze yakora ibi nibi twese tumenye tuti ubutungane burafise agaciro kandi nabo buhagarariye ngabaje ivyo rero ntibica bisigura yuko nabo nyene badashobora gushaya ngo bagire gute sivyo nukuvuga rero rujya rwego rw'ubutungane conseil de la magistrature ruca rukomezwa rukaja nk'abantu babikwiye je nari gitwa yuko bashobora no gushiramwo n'aba professeur d'université bazi droit bizi ibintu bakaza gufasha abigisha ba kaminuza so bigisha batwigisha so bigisha abo bantu bose bariko baraca imanza bakabashiramo nkawo mbusubane bakamushira muri ugo gwego uwatwara CNDH bakamushira muri ugo gwego ariko Faustin Ndikumana utarashika ku muti kumbure oya ndindira ndiko ndavuga ati uraza kubivuga ndayivuga no ndiko nabirangize kandi ko navuga yuko ibyo byose yingene bubatse harime kaba hanyuma ikindi ni ingene n'abamagisa baronka uvuze ngo batera imbere mu kazi ibinjijwe gute batera imbere mu kazi gute mbega ubishoboye ni waje imbere mbega ubishoboye agenda kubera ari wabikwiye igihe rero ivyo bitariko birakurikizwa uzosanga kumbure hariko haraje imbere kubera abantu babigiye batabishoboye abagiye kugira aze kunezereza umuntu yamurondereye ico kibanza nta kugenda azi yuko yakironse kubera abishoboye Faustin Ndikumana uri n'ubugenduzi ubona rero bw'ubutungane ubona yuko butagira budakora akazi cyane mu bijanye no kuraba imanza ngene zimeze zaciwe ubugenduzi bw'ubutungane bwo kwashobora no gushika no hasi byose ni ibintu bibuze mu bugenduzi n'ingene abacamanza batima n'ingene chaîne pénale imeze hagati mu camanza na procureur ingene basumbana haba naho usanga umupolisi nabakomeye na procureur kurakura umupolisi akamwankira ko ari inyamira mabi byose bigacangana ariko uri kuravuga aho nyene Faustin Ndikumana uri kuravuga ivyo vy'inzego uravuze ubugenduzi bukuru bw'ubutungane ariko inama shikiranganje hetse kugira icishikirije kagira iti ho umunyamabanga mukuru akurikiranira hafi amasentare akurikiranira hafi amaparke agakukira n'urwego rukuru rw'ubutungane icofasha urwego rukuru rw'ubutungane ntaco n'ugwanura hari isukuruha secretariat technique donc ibiro by'abahinga byo nibisanzwe mugabo turiko turavuga ubugenduzi n'ubugenduzi ushaka kwakira abidoze bavuga ati turamerewe nabi hasi mu gihumbe no ku province bakarujanaho kandi ukaja nk'abantu baciye ubwenge bize droit bayumva turaba tuvuge nka maître gatwa imyaka bagiye mu vy'imanza uvuze ati wewe uri muri inspection de la justice mu bugenduzi bukuru bw'ubutungane nka maître gatumuhaye urubanza kugira asome abone yuko wahengamye nibiki nibaza ko bitomugora cyane cyo kimwe na jewe mbwa sinocanza ngo nuko je nabaye umutegetsi ngo muri executive ngo ncanumva ko nandi vy'imanza ndabishoboye cyane ngo kuzireviza oya rindira ababifitiye ubuhinga ari ubwo rwego rubikore nicyo gishaka gukora hanyuma ari ikindi ngorane nuko wa mushikiranganje w'ubutungane yitwa ko ari munsi y'ujya umukuru wa sentare nahinyuza agaru ugasanga imanza zo muri sentare nahinyuzwa aravuze ati zisubiremo none bazosubiramo imanza gushika ryari ico kibazo ni ryari nindari hejuru azovuga ati urubanza mwe bya cassation vyaheze pourvoir bijya vyabara kavuga ati urubanza rwaheze none mbega none niyo bagiye kwitura umushikiranganje ubutungane n'urwego rw'ubugenduzi rwaravye ko bikenewe cyangwa umuntu wese ari inyavya ibyo rero nivyo nibibazo bica bituma ubutungane
nigiwe mu menshi cyane bwanigiwe mu menshi hanyuma rero na mirususu bavuga ngo conscience agatima ka muntu biragoye gusoma mu agatima ka muntu urafata ingingo mbega nk'uwo ufata ugatanga ikibazo mu banyeshuri uri professeur ngo mwese nagire conscience yo kudatrisha ngo ndasohotse ngo ntimuzi ko bibujijwe ngo gira agatima utegeza kuguma ngaho ukabasiriviya ugashiraho debarizo ugize kukabuhana ukabwira ati niwagira twatabura urupapuro akumva menasi mugaba abantu ngo agatima mpana tangingo ufata ibyo byari bimwe nyene byo kwihenda ntamenya ngo umutima wa muntu ahogeza mu kwigenga nta wimenye urakoze turi mu kiganiro ku nama kuri radio television Isanganiro uno munsi turiko turaba igikwiye kugira ngo ubutungane bw'Uburundi butunganirize neza ababwitura ku nama tukaba turi kumwe n'abatumire batatu turi kumwe na Merius Rusumo n'umunyamabanga mukuru wa CNIDH umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka ka zina muntu hari Maître Fabien Segatwa ari mu rwego rw'abashingwa manza bibujumbura tukaba kumwe kandi na Faustin Ndikumana umuyobozi wa Parsem ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo tubandanije rero na kino kiganiro Merius Rusumo turamaze kuba turiko tuvuga cyane intambamyi zizingamika ubutungane bw'Uburundi nawe ufise izubona muri CNDH murabona izindi mu byukuri izindi turazibona ariko rero mu nkundire ngaruke kuri ico ca mbere gatoya mvuze iby'agatima ka muntu aho nari nkiri ku mucamanza nyene ubwiwe mu kurangura umurimo wiwe mu gukora igikorwa ciwe agiye rero kuvuga igihano ibyo ni mu gihe akoze igikorwa nabi hacategezwa ku wundi muntu ategeza kumuhana aho rero twari bwashike ngaho naco gutuma general kushikiriza ico izindi ntambamye twebwe tubona ni mu by'ukuri harimwo nk'uko nawe yabivuze na Maître hano yabivuze bijya byo kwinjirira usanga hari inzego zinjirira igikorwa cy'ubutungane ivyo natwe ibintu bideha birimwo kuko umaze kugenda ugasanga nko muri registre handitse yuko uyu muntu yamufunze ari administration ariko rero ngaho narigeze kubona karorero mu procureur yiyamiriza nyamara sinzosubire kubona ibintu mushikiriza amazi kuko mu mategeko ntaho vyanditse mu vyiyemerera mwebwe nyene umva rero ko ngaho habariho hagaruka bwabumenye buke usanga hari ubumenye buke kuko mu by'ukuri nizi vy'amategeko nawe mu camanza iyo nizi ntiwashobora guheza n'imyaka 3 utamaze n'imiburiro meza 6 muri sentare na raporo ukandika ikaba valide na sentare no gukurikiranye muri sentare hanyuma kugira uzomara yindi biri wategerezwa naho nyene gusubirayo ugasohora yindi raporo ikaba ikemezwa n'uwo muri sentare urumva rero ino naho umuntu ariga gusa duruwa karinda heza gaca yigira barashizeho kijya kigo cyitwa cyo kubakaririza ubumenyi bw'ubucamanza mugabo no kuzoraba mbega bakarihirije n'abari basanzwe bari yo kuva kera bari bize kwa kundi mbega birabana ndazi yuko bidoga ku bujya ari buke ivyo ndabizi ubumenyi rero aho n'ikibazo kuko ubumenyi buguma bukarishwa igihe cyose n'igihe uri mu gikorwa hanyuma rabwi ivyo bitatu kubura kami ka muntu hariho ubwo bumenyi nivyo butaguma bukarishwa kenshi hanyuma hariho n'ikindi cyo novuga na imeje kuvuga cyo sanga rimwe hariho inzego zinjirira mu butungane mugabo kuri jewe igikuru n'ubu ngoma ngarukako nuko ntaziciye ndabizi haro wasanga bakwinjira abo mukorana bajya nyine atari nabo hanze washaka hanyuma ikibe gikenewe nuko umucamanza ashira mu mutwe ati jewe ndi umucamanza ntegeza guca urubanza rukwiriye kandi rubereye kandi rudahenga atamumpengamiye ico nico kiba kiri gikuru kuri kinaco na Faustin Ndikumana yari yakivuze ko kijanye n'inzego zifasha kugira ngo ubwo bwigenge butsimbatare hari ubugenduzi bukuru bw'ubutungane buho bavuze bati habe n'umunyamabanga mukuru araba
amasentare araba amaparke agakukira n'urwego rukuru rw'ubutungane ivyo birafasha urazi iyo yaba umuntu akora icajejwe nta nubakeneye no kwire kugendura mu biki nk'ubu mwumva na nyine cubahiro mukuru igihugu yitwa ko ari umucamanza kizigenza magistrat supreme arinze yidoga ukumva yuko dukeneye twifuza yuko ubutungane kuri bugenzura kandi navuga se kuva hari yango hejuru gusa bahere kugenzura kuva hasi gushika hejuru nuko ubwo bwenduzi nabwo murazi ko ata burahari murazi ko inspection de la justice hari iri mu bushikiranganje bw'ubutungane ni yiri mugabo yaba hariho inspection nkuko byanditse mu mategeko ivuga yuko ubu sentare nahinyuzwa ari jejwe kugendura ivyerekeye intwaro no gukora neza kwa amasentare igakora by'ukuri sentare nahinyuzwa inspector ko bigenda neza ibintu biba bitunganye cyane ariko je sinibaza yuko la Cour supreme vy'ukuri sentare nahinyuzwa ico gikorwa muri iyo ico gikorwa gikora neza ko bitegerezwa barambwiye ko biriyo ko babikora mugabo sinumva ko nyene cubahiro umukuru w'igihugu yoshikaho yidoga sentare nyuzwe ivyo bintu itarabibona ireka gukora ivyo ifitiye ubwigenge n'ubushobotsi none bavuze yuko banize bambwira jewe muri sentare nyuzwa ko ico gisata kiriho kandi babikora umugabo kumva tukaraba igitigiri c'abarundi twebwe batwitura mu mugwi w'igihugu yigengo je jagatakazi na muntu bati ubutungane buraturenganije umukuru w'igihugu nawe akidoga ntimumva none ari byo kuri ko sentare nyuzwa ico gisata citwa ko kirimwo kiba gikora ikorwa cacu murumva rero ico kirabuze naco nyene kuko ababivuze imbere yanje bayivuze ico kirabuze inspection de travail de juridiction n'amaparke ntibikorwa hanyuma ivyuko kwagura ijya conseil supérieur de la magistrature sinzi ko nabivuga mu kirundi bagure urwego rukuru rw'ubutungane bijya kuri jewe burya kwagura si izo ntambamye boba nabake bagakora neza ico kuri jewe nta ntambamye nakibonamwe mugabo nuko abarimwo bokora neza bagakurikirana ivy'abacamanza bikenewe ko ibihano bifatwa bigafatwa kubakoze nabi muga ntibarenganye kuko n'umucamanza afite uburenganzira nawe nyene ahubwo namye ntagucire mu gatoya mbe umuvugizi wa conseil supérieur de la magistrature porte parole ninde umuvugizi w'urwego rukuru rw'ubutungane yawamura mumva ariko arashikiriza urumva urumva nk'ubu turadukeneye no kumva umuntu di professionnel di droit wa Cour suprême ni wari sanze gusha tubwira nawe inyisha bibonamwo au niveau ingene tutatukwata mu vy'ubuhinga kuko avuga ati bategeza kuba babiraba hasi ngene bigenda kandi aribo berekana ubwo bwigenge bw'ubutungane mbwa wumva umukuru w'igihugu atwakoze sibende na magistrature yawe n'umushikiranganje w'ubutungane hati bakavuga ati none n'umukuru wa sentare nahinyuzwa arimo n'umukuru wa sentare nahinyuzwa nibwo ngiye nuko yuko ari cegera cyuwo umva muri ico gihe bagiye muri urwo rwego yaba yamaze kumigwa umukuru wa sentare nahinyuzwa bamaze kumigwa hanyuma bashobora ati none utubwira ingwane z'ubutungane nguwo mbubutungane nyene abukoramo ku munsi nawe ninde agira icyasikirije jya nari nifuje kumva ati umukuru w'igihugu arabivuze nk'umuntu hejuru kandi nyabanga umukuru w'igihugu ngo ni magistrat supreme ni cyacuhero cyo kuva ko ari hejuru y'inzego suva ko ari waza guca imanza nyene kuno ni cyane nawe ari commandant supreme des forces armées arahagarariye kugwanira igihugu arahagarariye ubwigenge suva ko ari umucamanza mu vy'ubuhinga turakeneye rero ninda aza kutubwira iby'ubutungane mu by'ubuhinga nyene abikura mu mukuru wa Cour supreme kuba bakadasokora watubwire ico Cour supreme yimirije gukora kugira ivyo bintu bihinduke reka turagaruka ego Merius Rusumo gahaze tuje na tutatu Merius Rusumo ari ico tari bwaheze ego ico ntari bwaheze nico aherejeko nico aherejeko kuko nagira mvuge nti umukuru w'inama sentare nahinyuzwa ari muri ya conseil supérieur de la magistrature urwego rukuru rw'ubutungane arimwo ni arimo kandi kuvuga yuko acamigwa je ntavyo nshigikiye
kuko mu bisanzwe ni za nzego zitatu ziba ziri ngaho kuko je noshigikiye nti ahubwo muri conseil supérieur d'amagistrature n'urwego rujejwe gukurikirana ibikorwa vya leta kwari ukwiye kuba rurimwo n'amashinga amateka hakaba umwe n'umwe hajya muri iyo conseil kuko baba bakwiye nabo gukurikirana ko bigenda neza hanyuma rero urumva harimo nyene icobera mukuru w'igihugu n'umushikiranganje kuri jewe muri iyo conseil aho ni executive hanyuma n'urwego nshingwa ntwaro hanyuma hakaba umukuru wa sentare ntihinyuzwa kuko harimo n'abacamanza hajya barimo n'abashingwa manza nabo barimo muri ya conseil rero urumva we yoshikirije ivyiwe uko abona ubutungane bumeze akabibona n'ivyo anegura n'ibitagenda neza akabivuga kuko ni ubwo rwego goshoboye guca rero rufata ingingo muga kuvyo yabashikirije. Reka turagaruka Maître Fabien Segatwa ubutungane butariko burakora neza cyane cyane abacamanza bahamagariwe gutunganiriza ababitura ingaruka nizi ingaruka zozo ntizobura hari ni nyinshi kuko iyo umuntu agiye kwitura ubutungane ukuvuga ko mu mutima aba yatuntuye urumva rero uwo muntu yatuntiye ku mutima agashika akabona wa mucamanza aho kumutunganiriza aramuriye ubwa kabiri urumva rero yuko ibintu bica biyangara uyo numwe none babaye benshi urabona abataye umurimo agati tongo agata byose urabona n'ikiva yagitaye kuko nta uja mu manza ngo arime hanyuma yavuyeho noneho yacitse inkokora nta kundi ibyo rero bishikiye umwe bigashikira babiri bigashikira abagwiza tunga bigashikira abandi urumva yuko n'igihugu kirashikirwa no kuvuga rero n'iterambere ry'igihugu birashikirwa ariko rero jewe icyo nashaka kuvuga imbere yuko wari kubajije kiya kibazo mu Burundi umenga kuva igihe kuva nk'imyaka 5-6 umenga imanza ntizihera kandi si umenga ntizihera kera si kera cyane urubanza rugiye muri gasamburamanza nico gituma bayise sentare ntahinyuzwa yari ntahinyuzwa nyene nta usubiramwo ubu rero sentare ntahinyuzwa ihinyuzwa n'umushikiranganje kandi byabaye ingendo amanza yose agiye ahejeje gucibwa na sentare ntahinyuzwa baca bajana ku mushikiranganje abo mushikiranganje bakonseye biwe none ugira bo barera de none izo manza no zizohera ryari hari hageze rero yuko natwebwe nyene abacamanza bategerezwa kwiha agaciro kuko bavuga ngo ubugabo burihabwa none ga Maître Fabien Segatwa bagiye gusubirishamwe imanza ari amategeko bitunganije uko nyene hari kibazo Ego amategeko aravuga yuko umuntu ashobora gusubirishamo urubanza mugabe izo manza bariko baravuga zo gusubirishamo si manza za gasambura manza ntibaba bubahirije ibisabwa si manza ziciwe na sentare ntahinyuzwa kuko sentare ntahinyuzwa icurubanza bwa nyuma aho kubona rero ko ubu rero turiko turerekana yuko sentare ntahinyuzwa nayo nyene ikimanza mbi ivyo rero ku gihugu burya birafise ingaruka mbi cyane kuko umuntu azozino akavuga ati jewe ndaje ndafise umutahe ntiyanse ko aja mu butungane mugabo niyagira ubutungane budahera wumva bizogenda gute urabona nk'umuntu nk'abakomere umuntu yazanye umutahe munini akamara umwaka ari karaburana imyaka 2 imyaka 3 imyaka 4 acavuga ati je ndigiriye murumva rero yuko umukuru w'igihugu yarabivuze yego yarabivuze kandi yabivuze na neza kurusumvye ico gituma rero hari hageze yuko nukuri tugira urwego sentare ntahinyuzwa bayishiremwo abacamanza babinonosoye
nibakenera abacamanza bo hanze batume babazana mugabo urubanza rwagiye muri sentare ntahinyuzwa rumaze gucibwa rubaye urubanza ntabanduka nayo ubundi ico gusubiramwo kibe ikintu nyene ni ukuvuga iyo sentare ntahinyuzwa ibe ndahinyuzwa koko babona yuko atabacamanza bakwiye bafise nibagira ku kigoro batume bazana abacamanza bahandi mugabo bizoboneka nabi mu gihugu kubona tubuza abacamanza b'incabwenge abacamanza b'intungane bashobora kwara iby'amategeko kuko sentare ndahinyuzwa irabi iby'amategeko si ukuvuga yuko umuntu atsinzwe kuko atakura afise arashobora gutsindwa kuko yavuze amategeko nabi ico gihe rero sentare ntanyuzwe imaze kuvuga ati ayo mategeko twayasomye dusanze uru rubanza turashobora kurusambura canke twarusambuye gutya na gutya na gutya bikaba bihetse iyo bavuze ati ubu ni vyanyuma bikaba ivyanyuma niho natwebwe tuzogira icizere c'ubutungane kubera iki kuko uzovuga ati aha ndatsinzwe ariko nzokunguruza ubu naho uvuga ngo ndunguje muri sentare ntanyuzwa si ubwanyuma abasigaye urundi rwego rwa minisitiri reka rero ndakubari minisitiri uyu munsi arashobora kuvuga ngo ndanse kurusambuza hahera indwi zibiri agasubiramwo agaca gusambuza rwa rundi hanyuma gwagana muri sentare bakarusambura bakivugurutsa abacamanza bonyene bakivugurutsa hanyuma baheja kwivugurutsa wa undi yatsinzwe agasubira kwa minisitiri nizamanza zidahera hanyuma heze amezi abiri amezi atatu agasubira ngo subira urusambura kwa undi gwasamburiwe rugasubira rugasamburwa rurashobora gusamburwa inshuro nyinshi none gatatu jewe ndazizi none biraba none sibyo ntama mu mategeko none igihe atarubanza rwa nyuma ruhari ubona byogenda gute erega zirashobora gusubira mu gatatu kane waravuye kandi sindakabona mu go gatatu ndakazi gatatu ndakazi no kuvuga rero twategereza natwebwe nyene abacamanza kwemera ubutungane kuko ikintu kigoye nuko twese baba abanyagihugu baba abacamanza bonyene baba abashingwa amanza baba abashikiriza amanza ntitwemera ubutungane kuko sentare iravuga umushikiriza amanza ngo rekura umushikiriza amanza ngo sindekura ubwo bubasha bw'umushikiriza amanza kutarekura umuntu sentare yarekuye abukura si bwa bundi bavuga ati ndamurekura niyibwiriza none si cagiturire reka ndagaruka gato urangiza gato mu misegonda mike kucoko kwa Faustin Ndikumana tukiri kuri izo ngaruka tugenda turangiza na cane cane umukuru w'igihugu ashimitse ati hariho abanyamitahe mva makungu basigaye barahevye kuza mu gihugu ni ingaruka ikomeye none nk'igihugu cy'u Burundi ubona dukeneye mu iterambere y'uko asahiriza imitahe iva mu bindi bihugu nkuko n'ibindi bihugu vyagenze mbega ico gihugu bagenda ubwo butungane budashobora gukingira umugwiza atunga mu vyiwe ico bita droit de propriété icawe kitwa kwari gwawe burye niyo igibura twe twara narigeze kwandi muri za Hollande n'ahandi bari kwa tugira ibintu vya environnement by'umwuka mwiza kugira ivy'ubutunzi bigende neza haje ikintu bita gukingira akamuntu kakamukingira naho ari umunyamahanga ari ntuzo nguca umurenganya ngo umuhohotere bwa butungane ntibugire ntibumukingire kaba kabaye donc bashaka tuti ico gihugu uba wiroshe urumva naho ubutegetsi bwofata ingingo nta butungane buzondenganura urumva ni ibintu bashaka bati nta kwiruhare ngo utwara amafaranga yawe harya hantu bimaze kugenda gutyo bica bigorana kuko bwa bukene buco bananyabwiyongera arinze avuga ko yaje n'abandi bivuga na kenshi ndayivuga nti abagwiza tunga baragabanutse wewe mugabo yabivuga ngo nta mugwiza tunga kizana umutahe mu Burundi mugihe twe twaravuga tuti twaragira nambabarira amatwi tuti abagwiza tunga bagabanutse turavye mu biharuro je ndarigeze kwandi konagira expose nerekana mu biharuro ingene uburundi buko bufise abantu abinjiza imitahe biki ugasanga muri aka karere hamwe no muri ari $1 muri ibihugu miliyoni amajana 3 amajana y'amadolari mugabo ugasanga uburundi turacari munsi y'imiliyoni 5 ari munsi ndavyerekana abantu ngo yango murabesha societe civile ngo muragira iki
ni ibintu byirwa birasohoka kandi bigaragara urumva rero nico gituma ubona haro n'ibindi bintu bisigaye bihari bita partenariat public privé no kuvuga ukuntu aragwiza tunga baza kuvugana na leta ingene nk'ibikorwa bimwe bimwe vyukorwa n'aba privé hanyuma yabigenga hama bakaraza ngene bashobora kwira tuvugane nk'ama barabara barashobora kuzimugwiza tuvuga tuti barabara rya rumonge bwongera ndari bakoreri kuko muvyifuza hanyuma tuzokumvikana umwanya muzondiha ngira ndagira nk'ibita peage n'ikintu ntinde nirihe mugabo ronyimba bavuga ati ninagenda hajya ahantu nzohava ndagyubaka cambwira ati tekera yacoka ati ayo mafaranga ntaraba bwa butungane ko bwifashe ati mbe nibandenga agashabira ngo tekera nta usama era yanje nzitwara urumva rero bashaka kugira ubwobwa tusanga nivyo mu Burundi ntibirakomera kandi mu bindi bihugu mu Bugande n'ahandi tuko turabona ni ibintu bikaze cyane kubera iby'imfashanyo bwa imfashanyo zo ntizoteza imbere ibihugu ni bindi n'ubundi buryo buriko buraza kugira abantu muze bagwiza tunga baterera iterambere ry'igihugu Faustin Ndikumana rero tugenda turangiza ugira uti hakogwa iki kugira ngo umucamanza w'u Burundi atunganirize neza uwo mwitunga ngaruka ku bintu bitatu ngaruka kuri rwa ruhara rwa Cour supreme sentare ntahinyuzwa yanabivuze neza maître Segatwa cara naho mutaravuga ati none nyimba n'umushikiranganje asubira mwizo manza none isentare ntahinyuzwe ni nahinyuzwa gute ko ari yerekana ubwo bwigenge ko no mu vyubahiro uwirongo yari hejuru y'umushikiranganje wa mbere yumvira umuntu ari hejuru y'umushikiranganje wa mbere mugabo usanga ivyo urwego rwakoze n'umushikiranganje ashobora kuvuga ngo abisubiremo urumva ho nyine hari ikintu kitaratomoka neza hanyuma navyo by'urwego rujya rwego rw'ubutungane rukuru ntiruza kugira rubuze sentare nahinyuza kakaranga kayo ko ariko hariyo iraba neza ko mu bijanye n'amategeko n'ivy'imanza ribanza kubiraba nibanza kubiraba yego conseil de la magistrature bavuga bati ujya rwego raba administration judiciaire urabidoga ugire raporo iyo raporo ahubwo sinzi yuko bajya kugira raporo ku mwaka kwingina ubutungane bwagenze sinzi mbwa sindabona raporo ya conseil supérieur de la magistrature nayo ndigera mbona mbwa amategeko baranditse yuko ku mwaka ubugenduzi urwego rw'ubutungane urwo rukuru rwa conseil supérieur de la magistrature ruragira raporo y'ingene ubutungane bwifashe iyo raporo nayo ndabona mugabo ntibiza gukura uko sentare ntahinyuzwa ariyo mu vy'amategeko mu kuvuga droit mu kuvuga ivy'imanza burya buhinga ariyo ibijejwe gushika ku hejuru atawunda za kuyivogera ico twaje tugisubira ni nahinyuzwa bice yimanuka hasi rero gushika hasi hamwe ubutwara sentare arekuye umuntu yemanye ko ayirekuye porque ntashobora kuvyara wo sentare azotuma bibazwa umuntu akazi kabanza kugwe n'ukajije kandi ari wakabazwa ntitubure decision ntitubure ingingi ifatigwa je nivyo nanka no wewe ni wewe mbere aho n'ahandi hantu bavuga bati bajya bajije bajya bacamanza bari muri kijya bita siège ujya president abagize intahe y'uwo munsi bwo tujya yirongo yarakwiye kubazwa ivyo bintu kuko bajya abandi bashaka gutera ivyumviro mugabo nta kuza ngo nabantu batatu ngo nturokariza neza ngo vyavuye la responsabilité du juge mu gifaransa uwe urongo yo sentare uwo munsi urafise ububasha kubona neza yuko ingingo yafashwe ushobora kuyibazwa hanyuma rero bitanguza biragenda gutyo haca haza rero bya bintu by'ingene abantu abacamanza ibinjizwa mu mabanga wahenze kubona bijya byo kubutungane bwigenga rujya rwego rw'ubutungane rukuru hote kuri de la justice rukajaho na vya vyubahiro na bije Cour supreme ikoresha mu Cour supreme bisaba jije bangahe kusiga n'ubengo ni 15 ya 15 woshobora gukora ivyo bintu vyose narasoma itegeko rishasha ndabajije 15 narashije 15 bokora ega iriho kuracanga bari bafise ubumenyi bungana gute yose no kubiraba ko no mu bijangoma bijanye n'ubumenyi bw'abantu n'uburyo bikwiye yuko yose ntarigira ico gikorwa hanyuma rero n'ubutegetsi bwa leta bukayuba nk'ubavuga ko sentare nahinyuzwa itegeza kwakira ibijanye n'amatungo y'abategetsi kandi batabikoze ko n'ubutungane ushaka kubakurikirana none muri leta ivyo ko batavyubahiriza nabo bakengereye ubutungane iri ubwo butungane tuze twese tubwumve ko n'ubutegetsi bundi tubwubahe kuva hejuru kushika hasi ugere kuri ivy'abacamanza nabo barafise bategeza kwinjira ingene baronka uburusho promotion ingene baronka promotion tegeza gutera imbere mu kazi kandi bya vyuko uvuga uti urabona ico bita amabanga gutwara sentare cyangwa gutwara sentare
watwaye sentare urafise urushobora kuronka indaminite mugabo urashobora kuba ubujiji ucibanza neza bahagukota neza nawe tuba warabaye umukuru wa sentare na nyuza genda uraronka uburusho ama promotion guhe n'uburusho nawe na indaminite wumva ati kakazi nkora ndagakoze neza ndashimigwa turabantu ndashimigwa ndihagaze kuko je nkora akazi kanje neza nta wumvogera ngo bampe mitashe badashaka kandi basanze nanicira imanza neza bazonyongera bizomiteka cacubahiro yari karavuga rero metese gato nuko giza kiraza nakozwe neza mugabo nubahirijwe hama ubugenduzi rero ubugenzo nago no kugati naho twabahaye ubwigenge so kubufyinisha murabazwa hariho urwego wakiriro kandi rukaraba neza izo manza mwaciye namwe ajya dogosha hirya no hino rusanze umuntu uzu umucamanza nk'imanza ziwe zibiri bazisubiyemo nka kabiri canke bakavuga ati we imanza zawuciye zamadisubigwamo baragusezerera canke bagikora ibiturire ati hoshi genda kumuhana bimwe vy'akarorero kwirukanwa canke gupfugwa ari igiturire ubwo rwego rukaba rukomeye cyane nabwo nyene ukarimwe abantu babishobe namangaruka ku bantu agaciro k'urwego n'ubushobozi abantu barugize babafise urakoze naho ugira amategeko meza uri abantu yavuze ko n'abacamanza bavuye hanze bacubwe bashobora kuza gufasha rimwe rimwe n'ibyo ushaka aba expert baza gukurabira ati manza ko ziraca neza kuko ni ku nyungu y'umunyagihugu muto urakoze hanyuma ino hasi bace bazuba baruha haba umunyagihugu atavuga ngo uburanye na komanda ntutsinda uburanye n'ujya mutegetsi ntutsinda uburanye n'umunyamafaranga ntutsinda bamaze guhebura ngo ivyo ngo twarahebuye urakoze ntaciye muri rero akantu nshaka guhereza ko nakantu je niboneye umuntu muri twe turamahari nagakazi na muntu umuntu yari yapfungiwe igitega ari karavuga dossier yiwe ngo tuyimufashe hanyuma acabwira uwundi ngo yo telefone kugira numve ngene byo badeblock ndi ngaha uwa telefone sindamuzi mbwa yambwiye ngo muta ngo yo dossier yawe kugira ive mu nzira ngo telefone utwara umugambwe mu ntara ngo niwe yoyikura mu nzira kugira abo bantu ivyo byo kurekura umuntu yeze Chimbiki telefone je nta mukuru umugambwe mu ntara nza gutelefona jewe ngo ndamubaza ibintu by'ubutunga byagiye handi hatari eka urakoze rero tagunze ndabizobizana muri CNDH kwa Bamerius ico eme kuwa mbere nzo ndakikuzanira kuko je byo gutelefona umukuru bwa mwe ntibikunda oya urakikuzanira kugira ngo ndikore telefone urakoze oya ubikore kubera nawe nzokikuzana muri ko mu rugwego mebwe murafata ngo na meizire coercitive mukore barategeka kugira ngo amategeko yubahirize urakoze reka turakurangiriza ko mbere yose rusumo ariko tuanze duce kwa Maître Fabien Segatwa akajambo gatoya mu majambo make kugira uti ico utavuze hakogwa iki kugira ngo ubutungane bukore neza koko byose Faustin yabivuze byogenda kujya bivuze byogenda neza mugabo rero nashaka kwerekeza ku bacamanza bemere yuko uwo mwuga wabo atari mu gusanzwe kuko batunganiriza imitima y'abanyagihugu bamavuga yuko ubugabo burihabwa kugira ngo baguhe iteka baguhe icubahiro nuko uba wacihaye ico cubahiro kuko yutanguye kurya igiturire ega biraboneka kandi ico cubahiro barakigukurako urazi yuko bose bavuga ati uriya mucamanza mugabo hari nuko bari ati dosiye yanje igiye kuri ya mucamanza ndarema mugabo mbonye uriya reka kabaye ico gihe rero hari hageze ko n'abacamanza baheza bakigarukira ako karanga kabo k'ubucamanza bakakubahiriza hanyuma hariho n'ingendo y'umucamanza sinshobora kumva umucamanza agenda mwijoro muri boîte de nuit ibyo nabirekera abajene nyamba abona yuko ataragera ku mucamanza nareke hanyuma ni yahegeye afise imyaka yo kudaja muri boîte de nuit agende muri boîte de nuit none ni agera muri boîte de nuit babore bakamukubitirayo ejo azoje imbere y'abantu bareba mukubise ngo ndiko nacira imanza abantu ariko aho ni bamwe naho yobumwe birateye isoni ikindi icokorwa kindi icyo kindi nubwo bugenduzi rero nuko haba ubugenduzi mu province abantu bashobora kwitura burya nta kintu kibi nko kubura kurenga ukabura aho witura nkuko bavuze ati jewe ndabona ko urubanza rwanje baruriye agace genda kururiya muntu yizigiye mugo bakaba bizigirwa kuko sinzi wavuze ngo akari mu mbene kari no mu ndara
muri izo ntama ntihabe impene ibi bivugwa ntibice bija muri abo bobo bakaja hejuru babe inyankamugayo abantu b'intungane barazi kandi babarundi barazi abo rero ushoboye kubitura bakarubwo rubanza bakarabuturwo rubanza koko hari hagahatse abo rero nibo bociye barujana muri sentare ntahinyuzwe bakavuga ati uru rubanza n'ukuri dusanze rurimwo amanyanga menshi mugabo rero n'ukuri turondere sentare ntahinyuzwa idahinyuzwa kuko nibyo bitanga inguvu y'ubutungane hamwe uwanyuma yavuze w'umucamanza nawe nyine ariko aragenda mu ibarabara bavuga ati uyu ni sentare ntahinyuzwa koko uyu yarafise eshima mu giswahili arafise icubahiro kuko icubahiro barakihabwa koko mugabo n'abandi barakiguha kuko n'uwananyuzwa akaronka imodoka nyine unazimuherekeje tegetse kujya kw'abandi isembo yego ibyo n'ibindi mugabo ibyo si iby'abanyagihugu abanyagihugu bashaka ubutungane mugabo bucacubahiro ariko ndavuga kirafisa aho ubutungane bucacura imanza neza nk'uko babivuga ubutungane bw'ubutungane koko urakoze cyane turangirize kuri Marius Rusumo mu kajambo gato ugira uti namwe mubona igikwiye gukorwa ni ikihe Faustin Ndikumana we yagize ati noneho hariho kuri bimwe umugwi w'igihugu wigenguje ejo gateka kazi na muntu ukwiye kuzurafasha twebwe umugwi wacu ufasha na byinshi cyane kandi mwamaze no kuvyumva none ico twebwe tubona cyo kugwa gikomeye Jereka mpere naho Maître Segatwa yavuze jewe mbona yuko abacamanza muri bike bafise aho bari ni babanze bahindura ingendo bagarukira karanga kubucamanza mumve tutura abacamanza twambaye umutamana uya mutamana bambara ngira ngo nuko benshi batazi siguro yayo Maître yangaho nuko atanadusiguriye iki siguro ujya mutamana bambara iyo wambaye kumva uti ndakomeye n'umuntu nkomeye bakagarukira karanga kugira ngo baba abacamanza badahengamye abacamanza batunganiriza bose kandi neza mu kiringo kibereye bacimanza zibereye majambo make zidahengamye ico ni cambere jewe hanyuma nkavuga nti kigira kabiri nuko hokomezwa ubugenduzi bw'igikogwa c'abacamanza washaka nje ndabashiramo n'abashikiriza amanza ega n'inyamira babi kuko buryo ubutungane twe turabubona burafise iyo buva bukaduga gushika hariya hejuru mwame muvuga bukomeza ubugenduzi hanyuma hamaze gukomeza ubugenduzi hashigweho ibihano kandi bikurikizwe ku bacamanza bazoba bigenjeje nk'impene zo muci bigenjeje nabi babahane muganye y'amatohoza atakadenderezo karimo bumvirizwe hanyuma babahane iyo bigenjeje nabi hanyuma icanyuma nuko aboba bitwa ko baremera ubwo butungane je ahubwo ndosaba abacamanza nyine bari bavuga none ko bavuga ngo barabaremera bigatuma bahengama niba bavuge kuko hariho umuhisi nyenicubahiro Imana mwakira niwe yavuze ati mbega hejuru ni hehe hari iki hari ibicu n'inyoni umva rero abandi turi kumwe turi kumwe kiba ari icitwazo bari bashobora gutegereza gukora twaraziciye jewe abandemeye ntibarawejo ntibaramura inzego nshingwa ntwara nshinga amateka barabacamanza nkanje washaka bari n'abantu wawe naraziciye ndabizi rero nibakore muri ubwo bwigenge birakunda nibakore muri ibyo abo bitwa ko baremera naho niba bavuge none ko babashiriye amasandugu ya leta barayandikamwo ati je uri ko arandemera ni naka barayandikamwo kugira ngo intumwa zanye ncubera umukuru w'igihugu ari we yanabivuze ko atakigenda bazigende zimushire tehe turabire ngibi ivyo rero babavuge badome ko rutoke bimenyekane nandi gikuru twebe tuvuga tuti nibatunganirize abene gihugu bareke kwidoga kuko ntiturabe imanza z'ivyaha nyinshi hajya
niza bidogera nyinshi hariho n'imanza izi z'amatati zihanze abarundi n'ivyo byotuma bica bikura akajagari urakoze cyane no kuyihanira n'ibindi byose urakoze Marius Rusumo uri umunyamabanga mukuru wa CNIDH umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi wakoze kwita ubutumire bwacu murakoze n'undi munsi tuganira ivyerekeye ubutungane bubereye budahengamye tuzobitaba urakoze Maître Fabien Segatwa uri mu rwego rw'abashingwamanza bibujumbura tugushimire nawe ko washitse hano ku nama naje ndagushimiye kuri ico kiganiro c'inkoramutima hanyuma muraza murakigwiza hari naho twoza turavyumvira urakoze Faustin Ndikumana uri umuyobozi wa Parsem ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo tugushimire ku vyiyumviro watanze hano ku nama ego na cyane cyane tunavuga tuti nk'uwofatira ku vyiyumviro byari byavuye mu nama y'urukokoma y'ubutungane agasubira akabigarukara tukaraba tukabicoceramo kujya twari twahamagawe n'abandi bose nibaza ko intangiriro itangura y'umuzo mushasha muri ico gisata urakoze twagerageje kurondera uwo mu butungane kugira ngo nawe ashike hano muri kino kiganiro ariko ntitwashoboye kumuronka naha turangirije ikiganiro ku nama cuno munsi twariko tuvuga igikwiye kugira ngo ubutungane bw'u Burundi butunganirize neza ababwitura murakoze mwebwe mwakurikiranye kino kiganiro naho ubutaha